uno mugabo yitwa Chris Ndikumana uno munsi asa nuwamaze guteza uruhagarara akagirizwa na benshi ko yoba ari Freemason bitewe n'ibitangaza ariko akoreshwa bamwe badatahura ijisho ryawe ry'impwemu rikwereka iki kuriwe ikiri muri wewe naco kikamukubwira kwiki ariko namwe muragorana kwere ariko bivugwa tube tubivuga mutaha mbo ibivugwa mugabe ikintu kivuze ivy'amaso atabona ku muntu bari binyomo niyo mpamvu ndakibajije nka mwebwe byanka byakunda murafise kuko reka ndakubwiye mu bintu Satani ateza mu mitima y'abantu hari ibintu byitwa amashari mu bisanzwe kugira umuntu babone ngo ntakorera Imana nibimenyetso bikeye uraba ugaca ubimenya ukabibona nyene wewe cy'umuntu kuko nabavuga ivyo kuri Chris Ndikumana je Chris Ndikumana vraiment hari je ndamwemera vraiment ijana kuri ijana nta kintu je wombwira ngo cyotuma ntekeranya yuko ari umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ku yindi dimension ahubwo irengeye abo bandi bagaca babona yuko umenga bati uyu muntu atazwi atari muri bya bishengero binini tuzi vya kera ibi nibi none asohotsa avahe ubushobozi akoresha bukuye he ubwa mbere ho abantu bakwiye kumenya Chris Ndikumana hari imwe mu zigaragara mu bakozi b'Imana zabateye Satani abatwarisha arimwe mugaragara ko kuko abo bose bavuga ivyo nta na kimwe muri ivyo ngira mvuge byatwaye abandi avugwa ko n'ibyaha ivyo bintu imwe mu zitatu ziriko zonona kaya zatwaye abantu bitwa abakozi b'Imana bitwa ko abakozi b'Imana kandi atari ni zitatu izo mwe mumbi Satani yabasutsemo kazi ho zabakoresha iya mbere ni imwe mu hugomba icubahiro imwemu yicubahiro hejuru yego Chris Ndikumana so umuntu aciye bugufi yero gose bimwe bikomeye nimba ubona abantu iciye bugufi iyo ni ingabire ya mpemu yera no mu rushengero ntabaciriyemwo akunda kwicarira hagati mu bakirisi narumvise hasenga muri Levame mu kigobe sindinjirayo mugabo uravye dimension akoreramwe ukaraba na degré ya humilité afise iyo maturité spirituelle afise niyo yonyine kwereka tuwe muntu n'uw'Imana bamwe uwobaha utudoze dukeya gusa twije mwemwe mukoresha ajya amavuta akoreramo abeshi mwobayobego ariko wewe nta kintu cyo bwibone agira Chris Ndikumana agaze kuri urya rugero yaba ari umwe muri babagabo tuzi bandi abamaze kugura jet privé yiwe indege agenda uravye ikwana yakoze duwara muri Cameroon carimwe abantu barenga 200 baje bose bari muri kiya kibuga bose bari abantu bifise kandi bamwe n'uwo bafise bikera bafise ibyo atanga urigera avuga ati ni mutore inkoko muzane icicumi cyaye muzane amashikanwa mutange muhibi mazimana igira ikora ibitangaza ivyo barumva nta birigera biba mu bikorana koresha oto divoiraheruka abija hari abantu ibintu barenga 500 benshi cyane kandi ikintu wumvise cyo kuvuga ati ni mu amafaranga kubandi iyo ntiyari opportunity kana kajyo keza ko kuba mu millionaire yari gutanga konte gusa atishirako yako mugani wanyu yari gushikagura indege none uretse n'ahandi n'ikwana kuri tese n'ibindi ntazi nta mweme ukunda amafaranga afise izo zitatu zonyene zatwaye abandi ntarimwe mugaragara ko yego icaganga n'umugabo akunda gusenga yigisha mvuga iki nabyo bitangaza akora yego ni jambo ry'Imana abanza kwatuza abantu bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sivyo amaze kumwimika mu bantu agavuga ijambo ry'Imana akavuga ati ibitangaza byo gukira ntandi bikorekera ni mu mishishaguye Yesu Kristo n'indwara zakiriye ni yari karavuga ati ni mwizina rya Yesu Kristo ariko uze wumviza abantu bavuga ngo ndavuze ngo in the name of gasanga vuze amazina y'abagenzi biwe ndavuze ndategetse ariko wewe ni mwizina rya Yesu
avuga ubushobozi bw'umusaraba avuga ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo avuga izina rya Kristo yego yigisha ubutumwa bwiza wow mu kuvuga wewe urumva wewe ntakeneye yuko yamamara yego wakeneye kwamamaza Kristo gusa ntuzi kintu cyaryohejewe kuri we okay akantu ko kuba umurundi aragashira imbere gute si niko ndabibona muri Cameroon indirimbo za Rwanda na adoration aba Cameroon baririmba Kirundi muri Cote d'Ivoire yego baririmba Kirundi yego ariko indirimbo z'Ikirundi barazi yego ngiyo mana ngo ni nziza narumvise muri ya stade iri kiraririmbwa ndagira kandi kantu gakomeye mu bisanzwe yaba ari abandi bantu baciye ubwenge abakozi b'Imana n'inani zabo nimba bakunda ishengero bagakunda Imana bakunda n'igihugu cyacu ujyaye bo kwandisa bakandikira nk'inzego zibijejwe naho umukuru w'igihugu ati uyu muntu akwiye kuronka passport diplomatique akwiye kuronka igitabo cy'iteka wow kugira abe bitumwa ko bavuga ati ari ambassadeur ko ari ambassadeur w'ijuru ari ambassadeur w'igihugu Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe muri rya zina ridushoboza izina rikomeye ryandiho turashima turaho tumeze neza nundi munsi udasanzwe mu mavuta yandi nakandi karyo n'ubuntu tugirirwa kongera guhura numwe mu bantu mukunda muri benshi numwe mu bantu muba munyotewe inyigisho ziwe. For sure they call me Ndikurio Leonce the son of God, Doctor of Love, aka Diko aka the Ambassadeur. Nakiriye nyakubahwa Apostle Mbayahaga. Ndabakiriye cyane. Mwaramutse neza. Murakomeye. Turaho tumeze neza. Ndabashimiye ndaramukije n'abatwumviritse kabisa nyabona niko tubashimiye uburyo muri mu bantu batabizi mufatigwa cyane kabisa ariko mukarondera umwanya cyane ugwaruka mukayaga mugatanga inyigisho no kubakuze biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ibyo ndabikora nk'ibisanzwe muba muri smart nirihe banga mukoresha buri munsi mukaba muri smart haba mu buryo muboneka look mu maso inyambaro noneho mukaba muri na smart mu mutwe n'ubuntu bw'Imana iyo wakiri ubuntu bw'Imana ukabuze kubuzwa bwa buri maboko y'Imana nta bintu biza ngo bikume n'umutwe umutima wawe udubiza nk'ubugingo ushobora kuwurinda suko tuba ahantu hose byose bimeze neza atayibazo bihaba atangorana zihaba mugabo twebwe twavumbuye ibanga rimwe no kwijugunya amaboko y'Imana wow akaba ariho mwibera mukahigumira hari umuntu abayoza ngo hari irindi banga rinini canka akavuga ati reka tibajya batama baba barahezagiwe no mu bundi buryo ati ntiwomenya baguma bafata kugakawa n'utundi tuntu nako karaboneka ati bigatuma badasaza bakaguma arabasore oya murambwira abantu nta muntu avyibuha amasengesho nta muntu yosa neza inyuma kubera gusa yasenze atari burya rero kugira umuntu amere ku yabameze n'uruhara rw'ibiraya ruba rurimo kabisa umutsima burimo urakontra ibibazo mugawutamira ego bibaye ngombwa ko ndanabaza kano kantu nubwo katari mu ntegekanyo ego menga ni mutuntu n'utundi nimba atari banga mbega mwebwe nk'ico kubijya canke ifunguro ya indi mushika ku meza mukumva yuko kabisa tuno munsi nimba ari umukozi nimba ari madamu yatese ikintu nkunda nica oya n'umutsima w'ibigori mukondo nuwo aya nuwo umutsima w'ibigori ya mbere gushika ku yanyu umwaka urakuka uwundi ukaza wirira umutsima w'ibigori kabisa uwo nawe ubonye ibindi biza byoza bigashaka biza bishatse wow ariko wabigori wabigo agakantu ndakabatanze urumva yuko bagiye banakamenya no ko nyene bakandika ahantu tuduka kwijambo
nk'umukozi w'Imana yabunyoye of course afise n'inyigisho nyinshi asorongora na Bibiliya mu myitwarariko ya buri munsi y'abakozi b'Imana hoba habamwe gusengera igihugu namba ari ego nkamwe vyama bishika mu gasengera indongozi kugeza no kuri nimero imwe bo ubwa mbere hoho ico kibazo mbajije si umwitwarariko w'abakozi b'Imana so gushaka ko abakozi b'Imana ni itegeko ni itegeko gusengera igihugu ni itegeko Imana yatanze kuko Imana yadutegetse yuko dusengera abantu bose ariko cyane abami n'abaganza abashizwe hejuru ngo huko nibagira amahoro tuzogira amahoro nukuvuga batayagize tukubera tutabasengeye nako ntayo turonka hamwe bo abantu kugira umuntu abahi icagezwe nta Bibiliya nari mugise kamwe ko mu telefone yego ndashobora kuyiraba nkagusomera aho vyanditse byoba byiza kugira ngo nudahora bikora amenye yuko hari ikintu atari karakora kandi yagitumwe n'Imana bateza kugikora aho tworaba mu cete ca mbere Pawulo yandikiye abikorinto yandikiye Timoteyo aho rero umuntu ntacabona neza yuko usengera abaganza biri no mu nyungu zawe wasenza niko bimeze yego kabisa umviriza ijambo rivuga ngo uko abantu bakwiye gusenga ni Bibiliya mu gice ca kabiri murongo wa mbere dushikane ku wa kabiri havuga ngo ijyambere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana kandi cyane abami n'abashizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo gose kumbe za bintu biba vyanditse urumva rero ni itegeko duhabwa gusengera abantu ni itegeko ariko kandi Imana ivuga ngo cyane abami n'abashizwe hejuru kugira ngo twame mu mahoro tuje tubari nyankamugayo rero byiza abantu bakubimya kuko igituma kivuze ndabizi yuko abantu iyo bumvise amasengesho yo gusengera igihugu gusengera abaganza iyo umuntu avuga tugira ikintu bavuga ngo urahengamye ngo wabaye umunyepolitike akano kabama bakavuga ati Bibiliya dusaba yuko utegeza gusengera indongozi uhera kuri nkuru n'abandi bagizwe donc abaganza ibikomangoma abashizwe hejuru kugira ngo tugire gute resulta niyi nuko Imana iyo tubikoze iduha kuba amahoro no kwidegemvya kuko hajya uganza iyo ahungabanye nawe nta mahoro ugira oya ntiyoboneka iyo adatekanye n'abatwara ntibutekana Imana rero yarabishize muri Bibiliya avuga ati mugomba kwiyubara mugasengera abantu bose ariko cyane ico mudashobora kwibagira na rimwe no gusengera abaganza abami n'abashizwe hejuru kuko nibyo bizotuma muba mu mahoro hari ahantu mwavuze yuko ni naco muhejeje kuvuga nico muhejeje ko ati mubasengere kugira muba amahoro iyo mu gihugu bitameze neza ugasanga nk'amahoro yabuze ibiza bigatera inzara zigatera babasenga baba basenze nabi none nka rero tuvuye nka wewe nk'akaroro naguze akaroro nuko atari keza ubabarira nka ugize icuba ugahungabana igihugu cyo hungabana shase nibaza no muri quartier ko bose bobimenya coguma ari cyakindi na mugabo hagize n'umuntu nitangaza radio yo kwihenda gusa ikavuga ati umutegetse kanaka simvuga izina ry'umuntu canke ikibazo ciwe ati amagara yewe yifashe nabi ndakurahiye abantu bose baja mu ruhagarara ati none hamwe yogira icaba hakurikira iki mugabo w'umuntu asanze we twoguherekeza nyene tugushirira ko bimwe bashira hejuru y'abagiye nyene umuntu akitahira ubudoge nta ngora niko kuri mugabo Bibiliya tuvuga ngo cyane abaganza uhereye ku mwami n'abamukurikiye abo tubasengere tubingingire cyane Imana kandi tunabashimire Imana twibire yavuze tubashimire Imana uvuga ngo twame mu mahoro ukaba udakeneye amahoro rero urahiha kubasengera jene yakeneye nzobikora ikibazo nibaza ko cishuka kirumvikana cyane
mwari ko muravuga ku kantu rimwe na rimwe abantu bashobora kwibaza bakabona umuntu asengeye igihugu nibaza ko abantu baronse umuco bakavuga ngo mwumva ngo yoba umenga ngo agiye muri politike kandi ari umukozi w'Imana kudatahura n'ico politike icyo aricyo abantu benshi ntabumva politike icyo aricyo politike simbi umuntu ashobora kuba mubi ari umunyepolitike umuntu ashobora kuba mubi yikorera utwiwe umuntu ashobora kuba mubi ari umusirikare cyangwa ari umupolisi ari umucamanza ku giti ciwe nico gituma Imana ibwira umuntu wese ahari ngo niyeze yitunganya agende neza mugabo politike mu bisango ubwo umuntu abyumve neza neza ahubwo umuntu adashobora kuvuga avuga ngo ntari muri politike nabantu bitwa imburakimazi kuko kuba muri politike avuga ngo naka ni politike nukugira uruhara rwawe ku gatwe kawe ugaterera mu mibanire myiza muri societe kugira igende neza no mu iterambere ry'igihugu cyawe iyo politike kumbe ni nshaka kumbura abantu bashaka kuba bagitahura nabi nuguterera ikintu gituma igihugu cyawe kigira umutekano nico bita gukina politike nubwo byoba ari kwitanga ugahagarara ukagwana ugwanira amahoro n'umutekano w'igihugu cyawe Imana iravyemera kuko abo yahaye igihugu bose yabahaye no kukigwanira nico gituma n'abantu bavuga ngo naka ngo ngugiye muri politike no kudatahura ugiye umuntu ashonje mu vyiyumvira abana hagira kwashi iyo mu vyiyumvira biyumvira nyene bavuga mwene ivyo nyene muga mu bisanzwe politike nta rumwe siga inyuma yaba nukuvuga mu ijambo rimwe abakozi n'ababivuga barubaha politike none nakubajije hari ishengero na rimwe ritsenga ridaha uruhusha na ministre w'intwaro hagati mu gihugu kandi nyene se wabasinyira ni wabasinyira nese umunyepolitike ashatse ntiyona rifuta akajyugara none kubera iki babanza kuja gusinyishiwe no kuvuga politiki ni ikintu usanga cakwinjiye wagikunda ware politike bibirivuga yuko abaganza bose ubwami n'ubutegetsi byose bishirwaho n'Imana n'abantu Imana itoranya ikabashira imbere y'abandi kubw'icerekezo kanaka kiganisha igihugu mu muhezagira Imana igomba guha abo bantu kuko abantu bose ntibo bindongotse oya rero umuntu wese acaguwa atowe Bibiliya avuga neza ngo abaganza bashirwaho n'Imana abami birikagaruka avuga ngo kandi mu bagamburukire mwongere mu bubahe ikindi naco mukora ibikorwa byiza byose babiretse gukora none umva ici Imana yemera no kubumugararije oya no kugamburukira abaganza nimba amatora ageze umuntu akayacamwo d'abord ije ni droit yiwawe kutaje mu matora ngo uje gutora indongozi uravyumva nukwiya ku burenganzira bukuba weguriwe ico gihugu nk'ingabire y'Imana hari ukuntu abakirisu boba canke abantu basenga basenga amatora se bibugiye gusoma muri Yesaya igicambere birimwo iravuga ati nihagera ko mushiraho umwami ntimuze mushireho uwo mu bwoko atari ubw'iwanyu muzotora uwo mu biwanyu kumbe ibintu by'amatora bihera kera cyane mu binjana bya kera abantu bamenyereye mu madina mwamwe bagenda bakabuzuza ipepu zo gupfunga amazuru n'iki bakajegeza imitwe bagaca bavuga ngo buzuye mpwemu yera ntibakurikiranye neza ivyete bya Pawulo ko Pawulo ati ninuzura mpwemu yera nzoba mfise n'ubwenge nimba Imana yavuze ngo tuzoba imitwe ntuzoba imirizo kubera ikiwe buja gutonda mu bimirizo inyuma hageze mu byo kwamura ivyangwa vy'igihugu Oro Yesaya 1:19 haba ngo nimwizera mukumvira muzoga ivyiza byo mu gihugu nina ndagomba kugira ivyiza none ntoyemwe ibintu bibiri uwo murinda ariho oya ntawo ko birirwa barabigira imitwaro babisengera basanga abantu basengera ngo Imana bahamazo si ivyiza by'igihugu mugabo abantu benshi barabiyobewe basanga kuva kera satani yaraza inyigisho mbi abankisha ubutunzi abankisha ibyiza bababesha ngo aborongo no bazobona Imana ngo nibo bahiriwe yego imodoka nziza ikanyongwa n'umupagani impuzu nziza ikambagwa n'umupagani inzu nziza ikubakwa n'umupagani ishuri ryiza rikigwamwo n'umwana w'umupagani injya nziza zikaribwa n'umupagani abantu bagatuna bagatondera ngo bijya n'ivyisi ivyisi gute ako kantu karahari Imana yabituremeye ngo tubibemwo ari wo mugisha twama turasengera imitwaro twirwa turasaba abirirwa barashakira amaviza n'amazu batabona inzira babironderamwo Imana avuga ati kora nzobahezagira
yego mpeza ibikorwa by'amaboko yanyu rero abantu b'Imana ico bituma Bibiliya ivuga ngo iyo indongozi yubasha Imana ihanga ryose rigira amahoro rikagira umugisha les postes de responsabilité les postes de commandement zikwiye kuba zirimwo bose ziri domine zitwagwa n'abantu bubaha Imana none mwese mw'isengero bazoba pastor abandi bazobavugishwa none abandi bazokora iki nabagende badomine muri business birumvikana cyane badomine mu ntwaro badomine muri medicine muri science n'ahandi kabisa mugabe ibintu byose nibavyita ivy'isi kandi si tuyibako dusumira mu isoko rimwe n'abantu bose nta soko ry'abantu banyemwe muri baho ryonyene mwese ni kwa Siyoni ni kuri Kotemu uravyumva twahurira inda y'umukiristo yuzuye mwemo yera n'umupagana arasenga zose zakira ubushaza cyo kimwe n'ibiharage zisya bimwe uravyumva yego abantu ni bari kugira ubujuju abantu je iyo doctrine je sinjanye nayo niraza ko baba bakumvise jewe nigiyemwe ibintu bibiri utanabikoza ahubwo ubusitaye ku gihugu ukabusitaye no ku Mana hagezwe c'Imana yagishizeho yego nivyo bintu nkuyemo amahoro kubijanye n'umubano wanyu n'abandi bakozi b'Imana uhagaze gute mbega imigenderanire yo bikenewe kugira murangure neza igikorwa cyo wabatumye ubwa mbere hoho sinumva ikibazo ugomye kumbaza icarico impamvu mbaje kino kintu ye mwisengera aho nkorera umukozi w'Imana ngira ushatse uvuga pastor aho dusengera tubanye neza amahoro oya nashatse kuvuga mu yandi mashengero urabona habaho nka za Pentecote akabaho za Fekabu akabaho Pentecote libre byo babishika mu kagenderanira n'abandi bakoze b'Imana yego hari amashengero menshi atumira amashengero burya ikintu kiyahuza n'ikintu kimwe no kuri kujambo ry'Imana no musaraba na maraso ya Yesu Kristo no kwemera ko hazo urubanza rw'iherezo uravyumva nuko hazo mu rudahera abantu bakemera ko ubushobozi bwa mwemu yera bwamanutse iyo muhuje imyizerere n'uwo mwa mutazi nanye umubana wanyu mumeraniye neza mugare y'ibindi bane nabo imibano idashobora kumera neza kubera imihamagara yabo ntibahamagawe n'Imana gukora aho bari hose abo impemu zabo nizi wawe bihora mu ntambara ukuri uvuga wigisha muri Bibiliya guhora mu ntambara n'ikinyoma bakubigisha muri ico gihe rero sinze ko byagombye kumbaza mugabo je uko nzi nta muntu ngirira inziko nta muntu ufite iginyo yemwe iyo nihagurukiye nkafata Bibiliya ndavuga iby'Imana yambaye kuvuga nkitahira we ahubwo ukoze hasi unyirubutsa gutora ibuye uriterende bamwe mu bapastori aba evangeliste abapotre abo bita abadadi n'abakirisu bamwe babo basa n'abakwidogera ngo urabakritika cyane ese zino ntama z'Imana uzihora iki komenga uzibujije amahoro umbiza nakubwiye ico kibazo n'ubu kibajije gutyo sivyo ni binyoma kuko kugira ngo umuntu akwidogere nuko waramwibasiye wewe ubwiwe ariko tukamuvuga mwizina canke n'iryo shengero ukarivuga mwizina mu nyigisho za Apotre Mbayahaga uzurondera ahantu na hamwe nigeze mvuga izina ry'umuntu canke nkavuga ishengero kanaka jame mugabo ico nataka ibyo mpemu yaragwanya biriko bikinira mwisengero ryitwa ko ari iry'Imana kandi ari vyamwa vya shitani ingeso mbi kuko na Yesu yaravuze ati abantu banyuma kubamenya muzurabire ku ngeso zabo yego iyo umuntu rero yubatse ikinyoma ciwe ukagikubita kw'inyundo y'ijambo ry'Imana kikabomoka uwo muntu umutesha gicasha araciwe tazogukunda ariko ubundi hoho ubumugiriye nabi usomye mu cete ca kabiri ca Timoteyo c'akana umurongo wa 4 si jewe ahubwo n'ukuri kuva muri jewe nibaza yuko kubangamira abatari bake kuko Bibiliya yaravuze ngo mu minsi ya nyuma abantu benshi bazokwiziba amatwi ngo kugira ngo ntibumve ukuri ngo haba birundanirize abigisha ngo bigishe ibihuye no kwifuza kwabo iyo umuntu yahamagariwe rero mu nzu gukora agakorera Imana abwira abantu kuri kuhinduka
sivyo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uwundi agahamagarirwa kuja kubaronderamwe amafaranga uyo muntu iteka ryose mwigisha ibidasa kandi bigwanyana yego Yesu yabwiye intumwa ziwe ati muraronse ubushobozi mubihere ubusa mugende mu bitangira ubundi ntimudanaze ingabire z'Imana taco namwe muziguze yego rero je mpagaze imbere nkavuga yuko abantu badandaza ingabire z'Imana basengera imitwaro ku mafaranga birirwa barabeshera Imana bavuga ngo Imana yabatumye amahera canke ibinabiriya kuri bana ngo batange binibi sivyo nkuko umenga ni condition yukugira Imana yishikorera igitangazo uwo muntu bariko binyegeza inyuma y'ijambo ry'Imana ariko bariko bakorera inyungu zabo n'inyungu zo kuyovya abandi mu bisango bariko bayokorera shitani abo ntibitwa abakozi b'Imana baca bitwa abakozi ba shitani none urutaro ntiruhari hega Imana ifise urutaro ntidupfa ubusa abo kuri n'abatarabo kuri zoyunguru zogosoro mugabo kuri kw'ijambo ry'Imana nico cirore twirabamwe namba hari abavuga uko rero nimba mvuga yuko hari umukozi w'Imana ntashobora gusenga ikiganza kiba kirambitse mu kiza c'amabere y'umugore atari gwiwe nimba hari uwundi muntu abigira gutyo kuko hari nabo numvise abasiga amavuta bakababwira ko baba yabasiga n'umubiri wose uwo muntu ndiko mbangamira inyigisho ziwe ngo birahari kabisa azovuga ati urya muntu uhinduka nk'umwasi sivyo uravyumva nimba ugiye kubesha abantu ngo uri kuravugishwa ngo Imana igira ivuge ukavuga ngo mwitegure mu kanya ndavugishwa ndabura wabimenye gute kugira uvugishwa ucumenga ni integuro Imana yabiteguye ko hapa ni radio cassette uzimya ugasubira mu kanya ukatsa ushakira umuvugishwa ntamenye igihe avugishirizwako bimuza kuko nyene mugabane bavuga okay nayi professor uramuvyumva ngo mukanya ngo ngira mvugishwa ngo kena professor wisahe kurikira ngo niyo ubuvugishwa komasa ça c'est du mensonge ariko urabesha abantu rukuvuga ngo ntibategeza kubitegura bari kureka bikizana biramutse biba nimba ufise ukitwa umukozi w'Imana ukigisha abantu ko kwahukana umugore wawe byemewe yego bibiliya kandi itabyemewe je nkahaguruka nkavuga ukuri nkavuga nti ibyo ntibishoboka uwo muntu azovuga ati ibyo navuze arabigwanije bizohinduka avuga ati uwo muntu n'umwanzi wanje okay bisigura ko uri element jena kuri babantu bashobora ko batanga inyigisho z'ibinyoma ariko ukaba element moteur ku bantu bari mu ariko jewe nta muntu ndoma ku rutoke kuko nuwo mbonye yagiye mu ntege nke iyo mfukana ndamusengera banibaza ko ari ka teori ngo gutera ibuye rimwe ngo muntu ze 10 yibwe 10 mu 10 ngo akaba ari rero nibaza nukuri n'ikinyoma biba bihuriye mu rubuga rw'intambara okay so umuntu yanku je nta muntu nanka vraiment nta n'ishengero ry'abandi ngwanye kuko sindi umucamanza wivugira icanditse mugabe birivuza ati murago wabasambanye nkabona aho byanditse mwemwe akampata ati bibabwira yemwe nzobivuga kabisa yego birumvikana cyane ibyo ndabivuze uranyihanganira ko sijewe nibire yabivuze okay kandi kuba abakozi ba shetani bariho bitwa abakozi b'Imana sinikigegezwa biranditse birumvikana cyane muri Matayo 24 Yesu yabihishuye neza aravuga ati mu minsi yanyuma muri kwa rutondo rw'imyasa bizoza yego ati hazoboneka abantu benshi baduka bavuye ko arabavugishwa n'Imana ati mbere bazokora n'ibitangaza amaso y'abantu abibona ngo umugabo bazobikora mu ntumbero yuko ugomba kuzimiza benshi abantu benshi bazimiriye mu biki rero mu bitangaza okay kuguma babizeza ibitangaza tibigiye kugenda ariko kuri kujambo ry'Imana gukwiye kuvugwa kabisa je kuko sinahamagaye ngo nkomerwa amashi nta bafana naje kuronde kuko n'intumwa za mbere zatwitangiye imbere nta nimwe yatewe amashugwe ahubwo batewe amabuye yego kandi batewe amabuye ngo babomoye amazu y'abandi tibateye amabuye ngo babasanze mu ngo z'abandi bari gusambanya abagore babo tibabasanze mu bintu na bimwe by'amanyanga ariko kuri bavuga kwaratuma babandi bavuga bati business zacu zipfe kubera aba bantu tibaje kutugirira nabi rero tubatera amabuye
abantu baba bagomba gukorera Imana bakagomba kuba abastar yego bakagomba kuba ivyamamare no gukomerwa amashi n'abantu kandi ariko ndaraba ka video k'abantu umuntu yitwa ko umukozi w'Imana yahagaze imbere kw'isengero yatambika igihugu kuma gushize hariya kavuga ngo abakeneye umugisha bose ngo nibamuce munsi y'amaguru abagabo abagore imisore inkumi yari kiravura bose urumva ntawo ca munsi y'amaguru umuntu ahagaze nyamugabo yihagarariye gutya bose bapfa no kuri Imana urabyumva none nk'uyo ibyo byose ko ari ibintu bigaragara nabyo ko biraboneka nije Mbayahaga mvuze ntiho muntu reka nawe nkamera oya ntabwo aba ari wewe ibyo ni vyadutse ko byadutse rero reka n'abantu babimenye kuko Imana wihata ibwira umuntu ukuri ikamwereka n'ikinyoma inzira y'umuvumo inzira y'umugisha kagushira imbere ati hitamo wenyene ukihitira kirumvikana cyane hari nabibaza ku rundi ruhande ikintu cyo bambwirira je ntabugwanya okay ngwanye ikinyoma cya shitani gusa nibaza ko baba bacumvise ababa bakirimo naburumba bigwanira naco mugabo ukamenga uhindutse ni kimwe navuga ugacumenga kubera bica mu kanwa k'umukozi w'Imana runaka ugacumenga wabifisemo uruhara kandi ari jambo ry'Imana hari nabibaza ikindi kintu gishamikiye kuri ico kivuga ngo ese nyakubahwa Mbayahaga dukunda kumva avuga byinshi benshi banagufata nk'umufilozofe ati niwe mukozi w'Imana ati niwe mukozi w'Imana aho bawemera mu gihugu cy'u Burundi wawe nduvuga ati uyu kabisa ego nanje nduba ico kibazo ntaco no kwishura ko yaje nshobora kwemera umuntu ni umukozi w'Imana ugasanga Imana yifo ibone ukundi ko kujya guhamana umuntu uye niwe mukozi w'Imana nemera ikintu ca mbere uwo no kwemera ni ufise ibimenyetso by'ivyamwa byamwemu yera mbona igaragara abo bariho barahari kandi babombaza amazina yabo niyo nagenda kubaza ati ariko bariho ho hariho nka babiri uvuga ati ubu ni ishitegerereza banarenga babiri ni benshi bariho okay kirumvikana cyane uno mugabo yitwa Chris Ndikumana uno munsi asa n'uwamaze guteza uruhagarara akagirizwa na benshi ko yoba ari Freemason bitewe n'ibitangaza ariko akoreshwa bamwe badatahura ijisho ryawe ry'impwemu rikwereka iki kuri we ikiri muri wewe naco kikamukubwira kwiki ariko namwe muragorana kwere ariko ndababaza ariko bivugwa tube tubivuga mutaha bo ibivugwa biravugwa mugabe ikintu kivuze ivy'amaso atabona ku muntu bari binyoma niyo mpamvu ndakibajije nka mwebwe byanka byakunda murafise kuko reka ndakubwira mu bintu Satani ateza mu mitima y'abantu hari ibintu byitwa amashari nkuko umenga gukorera imasha kugira iki n'ikintu sivyo kuko bimeze mu bisanzwe kugira umuntu babone ngo ntakorera Imana nibimenyetso bikeye uraba ugacu bimenya ukabibona nyene wewe tumuntu kuko nabavuga ivyo kuri Chris Ndikumana je Chris Ndikumana vraiment hari je ndamwemera vraiment ijana ku ijana nta kintu je wombwira ngo cotuma ntekeranya yuko ari umukozi w'Imana n'umukozi w'Imana ku yindi dimension ahubwo irengeye abo bandi bagaca babona yuko umenga bati uyu muntu atazwi atari muri bya bishengero binini tuzi vya kera ibi nibi none asohotsa vahe ubushoboza akoresha bukuye he ubwa mbere ho abantu bakwiye kumenya Chris Ndikumana hari imwe mu zigaragara mu bakozi b'Imana zabateye Satani abatwarisha arimwe mugaragara ko kuko abo bose bavuga ivyo nta na kimwe muri ivyo ngira mvuge byatwaye abandi avugwa ko n'ibyaha ivyo bintu imwe mu zitatu ziriko zonona kaya zatwaye abantu bitwa abakozi b'Imana bitwa ko abakozi b'Imana kandi atari ni zitatu izo mwe mumbi Satani yabasutsemo kazi ho zabakoresha iya mbere ni imwe mu hugomba icubahiro imwemu yicubahiro hejuru ego Chris Ndikumana so umuntu aciye bugufi yera gose bimwe bikomeye nimba ubona abantu iciye bugufi iyo ni ingabire ya mpemu yera
no mu rushengero ntabaciriyemwo akunda kwicarira hagati mu bakirisi narumvise hasenga muri Nevame mu Kigobe sindinjirayo mugabo uravye dimension akoreramwo ukaraba na degré ya humilité afise iyo maturité spirituelle afise niyo yonyine kwereka tuye muntu n'uw'Imana bamwe uwobaha utudoze dukeya gusa twije mwemwe mukoresha ajya amavuta akoreramo abeshi mwo bayobegwa ariko wewe nta kintu cyo bwibone agira ico kiraboneka no muri societe kabisa jembwi muzosha mu mpinyutse oya nico kintu ahubwo azwi ko cambere co guca bugufi yago guca bugufi none si kintu cerekana icamwa camwe yera yego icya kabiri Chris Ndikumana hari umuntu aramwumva ko aheheta mu bagore iyo dossier na hari urumva iyo dossier na wa mugabo bavuga cyane avuga ibindi ntabyo ndamwumva harumva kuko impwemu y'Imana impwemu ya Satani iriki yatwara abandi bantu bamwe impwemu y'ubusambanyi hari umuntu aramwumva yuko bamwagirije bati nubwo akora bijyaye turamuzi arakunda ibintu byo guheheta no guca inyuma umugore wiwe oya ntavyajamo iyo kintu cya kabiri kwereka yuko ari umuntu w'Imana icya gatatu cyateye abandi kandi kimaze abantu gituma birirwa no kwa opeje kuburana ari abakozi b'Imana ni mpemu mbi gukunda amafaranga iyo nayo nyene iragisubije muri baba resodiza abakozi b'Imana urumva hari dossier y'amafaranga imuvugwa ko oya maze imisabwa nisigura ngo impamvu atatoje ishikanwa mu ndahavuge Chris Ndikumana agaze kuri urya rugero yaba ari umwe muri ba bagabo tuzi bandi abamaze kugura jet privé yiwe indege agenda uravye ikorana yakoze Douala muri Cameroon carimwe abantu barenga 200 baje bose bari muri kiya kibuga bose bari abantu bifise kandi bamwe n'uwo bafise bikera bafise ibyo atanga urigera avuga ati ni mutore inkoko muzane icicumi cyaye muzane amashikanwa mutange muhibi mazimana igira ikora ibitangaza ivyo barumva nta birigera biba mu bikorana koresha Cote d'Ivoire aheruka Abidjan hari abantu barenga 500 benshi cyane kandi ikintu wumvise cyo kuvuga ati ni mu amafaranga kubandi iyo ntiyari opportunity kara kajyo keza ko kuba mu millionaire yari gutanga konte gusa ati shirako yako mugani wanyu yari gushikagura indege none uretse n'ahandi n'ikwana kuri tese n'ibindi ntazi nta mweme ukunda amafaranga afise izo zitatu zonyene zatwaye abandi nta rimwe mugaragarako yego icaganga n'umugabo akunda gusenga cyo nikindi cyongereye kuri bitatu utanze icakane muze mwumviza message atanga gukunda gusenga message yigisha mvuga iki ndabyo bitangaza akora ego ni jambo ry'Imana abanza kwatuza abantu bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sivyo amaze kumwimika mu bantu agavuga ijambo ry'Imana akavuga ati ibitangaza byo gukira ntandi bikorekera ni mu mishishagu ya Yesu Kristo n'ingwara zakiriye akavuga ati muduze ukwizera tugadusenge ndumva presence y'Imana igitangaza kirakoreka kuri cyo muvuze afise n'ikintu menga kiri muri tefiza je ngomba kugura n'abandi bafise amacaro ntibazo kuza kumbaza ivyo bintu no kuvuga akano kwa Freemason ngo yinatingwa iki ivyo nivyo abantu bitwaje byinshi byugira abantu bose bateye imbere mu kintu bitwe yuko bafise yindi myuka canke ubundi bwame bakorera ngo power oya ivyo rero nivyo abantu bakwiye kumenya Yesu yarabwiye abantu ati kugira mumenye abantu banje ntimuzabonera mu bikanzu no mu bishenete by'imisaraba n'ibindi bintu byerekana ko bambaye ibintu by'abakozi b'Imana babyumva ariko muzabonera mu ngeso zabo ngo mu byo bama iciza cy'ujya mugabo ntashaka kwamamara agomba ko hamamara Kristo gusa gahura n'ikintu avuga ngo si jewe nkiza ni Imana ni ikiza ingore kasengera n'abantu niyo ari karavuga ati ni mwizina rya Yesu Kristo ariko uze wumviza abantu bavuga ngo ndavuze ngo
ngo in the name of ugasanga avuze amazina y'abagenzi biwe ndavuze ndategetse ariko wewe ni mu izina rya Yesu avuga ubushobozi bw'umusaraba avuga ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo avuga izina rya Kristo yego higisha ubutumwa bwiza mu kuvuga wewe urumva wewe ntakeneye yuko yamamara yego we akeneye kwamamaza Kristo gusa okay kirumvika abo rero bavuga ibindi kuri we sinzi amaruri barabiyemwo sinzi ivyo by'abantu bavuga ngo yagiye muri za sekibi iki n'ibiki oya nukuri abantu bareke kwikwegera imyako n'imivumo y'ubusa ahubwo abanyabwenge umuntu nkurya bakwiye kuza baramusengera kugira imana imukoresha ntuzi ikintu kintu cyari ryohejewe kuri we okay akantu ko kuba umurundi aragashira imbere gute siniko ndabibona muri Cameroon indirimbo za Rwanda na Adoration aba Cameroon baririmba Kirundi muri Cote d'Ivoire yego baririmba Kirundi yego ariko indirimbo z'Ikirundi barazizi yego ngiyo mana ngo ni nziza narumvise muri ya stade kiraririmbwa ndagira kandi kantu gakomeye mu bisanzwe yaba ari abandi bantu baciye ubwenge abakozi b'Imana n'indani zabo nimba bakunda ishengero bagakunda Imana bagakunda n'igihugu cyacu ujyaye bo kwandisa bakandikira nk'inzego zibijejwe naho yo mukuru y'abavuga ati uyu muntu akwiye kuronka passport diplomatique akwiye kuronka igitabo cy'iteka kugira abe bitumwa ko bavuga ati ari ambassadeur ko ari ambassadeur w'iju ari ambassadeur w'igihugu nagiye ariko numvise ruwaje mu Kirundi avuga ati wow kabisa kabisa rujya rurimi haje bagiye baririmba bazoshika mu mihani wabo abazati rujya rurimo ruvuga iki ruvahe Imana ni nziza bashe basobanura mu kirimi kiwabo bati ni Kirundi kivuga ngo usanga abantu bose baraze Kirundi urumva nibendera ry'igihugu ribarishinza aho ha rero urumva abo bavuga ivyo sinzi uwo mwako ntawe nzi kwegera je ngo nje kwisuka ku burake bw'Imana oya no w'Imana uryo mubifata nk'umwaka mu gihe umuntu ashobora gutunga urutoki bitari byo none babahungu batukaye sa intuze Elisa byagenze gute ngo barayabonye nta ibikoko byabariye babonye bizana byavuze batutse Elisa iyo nkuru bavuga ngo ubuhanza bw'ingere bumwe batuka umukozi w'Imana none ngo amadubu ntiyasokorotse ahantu batabona akabatatagura bose arabarigata rero ibintu abantu bamwe badahuza baratunga intoki bazi bariyubara kuko umuntu nk'uryaye amaze gukoreshwa n'Imana kuri ya dimension abamaze kumera nk'imbono y'ijisho ry'Imana ukozemwo irakurandura ni byiza rero ko abantu bagira bati reka nimba akorera Imana naho wowe utabyemera rindira Imana ize yicira urubanza ariko we ntimucira urubanza birumvikana cyane kabisa nayo bigaragara byo ano w'Imana Jeni baze ko Imana yize yanyumwa yatanze biba biryoshe buryo umuntu avuga ikintu agatanga n'ibyo abantu bofatirako cyane cyane akagendera ku canditse nimba baba bakijijwe nibaza ko igitabo tuvomamo twese ari bibiri nibyo kabisa nibyo numva mugabo nibaza yuko abantu batoza barajanwa n'inyigisho zo kugira ngo naka ishari byagenze uko gupinzanya ibinabiriya ariko wowe ukora muri dimanche ya Chris ukicara mu ntebe mu isengero pastor akaza avuga wicaye aho uzi yuko hamwe usohotse ukavuga uti ngiye kugira ishengero ashobwa nyene ayasigaye yose yoca yugaza ngira umunsi yovuga ati jewe burungira ngira ishengero buri dimanche muzohore muza kuri stade niho tuzokorera ubutumwa bwiza amashengero menshi yo kungana yobagiye nubwo bavuga ati muzoze mwitwaje ibihumbi 200 umwe barantunga kuri kurababaza mvuga ariko Imana ishimwe yarakoze kuduha mu buryo niko kuri Imana yari yaravuze ko mu minsi za hazoshobora kubikangura kandi karuzova mu gihugu cy'u Burundi rigakwira amahanga yose kandi ibyo bintu byagiye bivuga kenshi muhema kabiri ndavuze naho nagenda byandika kenshi birabibaza babwitegereje ivyo bihe nibaza yuko ari nka baba yahudu usanga bagitegereje Mesiya kandi yaje kera
je nibaza yuko ico caramaze kuba ikanguro ryarabaye riko ragenda rivuye mu gihugu cacu kandi ufise ibendera ryaryo urabona ko yamaze kuboneka ni Chris. Abantu rero nibafatana amaboko bashigikirane ahubwo bamusengere akomere mu murimo ko musa ubutumwa bwiza bwa mamare ikanguro rikorera aba kwisi yose agiye mu Bubirigi bafata ibibuga agiye azoja n'ahandi bafata ibibuga no kuvuga ni ikanguro riko rikwira isi yose riturutse mu Burundi ayo n'amasezerano dufise des années twavyanse mu makarne. Rero umuntu wese nimba ari yiteze ngo ni je nzoritwara Imana ikaba ari icaguye uritwara shigikira uyo uko twese ayo masezerano turayazi kabisa. Ni vyiza rero ko abantu biyorosha bareke kugomba guhuvya abantu banariza n'amanariza kumbura yanjye bigaragara birumvikana cyane. Nyakubahwa Apostle tubashimire cyane ku kanya mwaduhaye tubifurize kubandanya mugira ibihe vyiza n'imisi mikuru myiza twimirije. Imisi mikuru amuho nyene mukabye none ubona Noheli iraje ubona niburagwamwo ntimwemera izuka nako ivuka rya Yesu. Paulo yarikiye Timoteyo ati wame wibuka Kristo Yesu yazutse mu bapfuye wame turejuru burigi mugano matarike azwi kwisi yose nkayo yapfuye yasomye nihe handitse muri Bibiliya ko Yesu yavutse itariki 15 z'ukwezi kwa 12 hari wasomye none ujya munsi n'abantu bigeneye kutamenya kwanyu wa mbe wombwira gute umuntu ko witwa umunsi mukuru w'Jenzo uhimbaza kuko no kujya kwivugira ubutumwa bwiza uhimbaza ari kuvuga ubutumwa bwiza kuvuga ubutumwa bwiza kubwira barati hunga ibyaha murapfuye ariko mu mutima ntibabiri ati akana Yesu ijyare ibi bigizwe na ntuzeye akavuga ati bamwe bahindura amakarendire yose bakaducurikira iminsi bamusoma waruzi ko igitariki ya 25 hariho Satani akora akazi gakomeye igitariki nyene niho ububare bushoregwa sico nivyo niho abantu baboregwa cyane hari n'abantu ngo bamaze umwaka basayivinga amafaranga yo kujya abantu benshi baje muri boîte bakasambuka indaya zirashoregwa uravyumva indaya ziradandaza abatayeri baratukwa muri iyo ndwi ya Noel bakagoka kubera impuzu nshasha ibintu byose ni commerce. Rero ugomba kubimenya neza uzoza umunsi umwe ndakubwire origine y'iyo tariki nyene mpise numva mu nteye amakenga nandi hoho kwibuka Kristo ivuka ryiwe ni misi yose mwise mu nteye amakenga reka tuze tukavuge ko mu mwanya wagutse cyane ni ikintu abantu benshi bashobora kuba bitiranya cyangwa ugasanga barazimiriye ko abenshi banacumura kuri urya munsi abantu benshi bitiranya yuko ari umunsi wo kwambara izera nkuko umenga igitambara cyera gihageza no ku mutima sivyo ugasanga mu munsi abagore baraye baratuka abagabo ngo ntibaroza amahera y'imiceri n'inyama nta bitenge bishaka byaguzwe abana ntibaguriwe uduhuzu n'uturato bigeze abantu bakarya n'amadeni batazokwishura ngo ni iminsi mikuru abantu ugasanga Satani reka bakoresha amakosa ntusibe kuriha inzu y'abandi ntusibe kuriha minerevare ntusibe gukora projet yawe ngo uje kuyonona ngo n'umunsi mukuru kurya ngo Yesu yavutse oya abantu benshi bakwiye kuraba ujya munsi bawanarize neza ariko kwibuka Kristo bamwibuke iminsi yose ko bibirivuga wame mwibuka iminsi yose ntibibe mu kwa mbere ntibibe mu kwa kabiri ntibibe amezi byagenewe bibe amezi yose igihe cyose bamwibuka Kristo yazutse mu bapfuye kirumvikana cyane nibaze ko kano kantu bakumvise banarahuye nariko ndabashimira cyane kukanye muba mwaduhaye mu nkundire akaryo nikadukundira tuzikongere tukigarukeko ndahari abantu bakeneye umuco na wubaha kuko ni byiza yuko Yesu yavuze ati muzomenya ukuri kuri no kuzobaha kwidegembe kabisa abantu bashobora uhora wumva impari zivuga ukubera iki bamwe basenga kuwa Mungu abandi bakanka bati ni kuwa gatandatu urabyumva mbega ivyo bintu byaje ryari byazanywe nande hari mu mwaka uyuhe mbega haciye habiki ivyo byose abantu bakwiye kubimenya kubera hariho imihango y'idini abantu baca bitirira Imana karatari y'Imana
bakabishiraho nko mengana ivyagezwe by'Imana kandi akaba amadogutrine azanywe n'idini kanaka okay. bagashira bikurikiza uko nyene nkuko mengana ijuru rya bidekresi wowe ukuri kose kw'ijambo ry'Imana ivy'Imana dushaka ninge twitwa buri munsi ku wundi ni biri muri Bibiliya nika kantu mukunda kuvuga ati dusome n'Imana atabantu banje abantu bakwiye kumenya ukuri bakaza baramenya ibyo bakurikira n'ibyo bizera ntibaze baritiranya iby'abantu n'iby'Imana ariko ico nakubwira coco nta na hamwe muri bizosanga bavuga yuko Yesu Kristo yavutse itariki 15 z'ukwezi kwa 12 hariho umunsi washinzwe n'abantu birumvikana cyane murakoze gose murakoze nawe Dico Entertainment.